yarungu yari mu hemu yera. Haleluya. Acara hagara iruhande yiwe acaravuga ati ibi bintu ntidushobora kubyemera, ntidushobora kwemera yuko ibi bintu biba gutya aho umutama batahagarara bikanga kavuga tugo haguruke dusenge tubaze Imana ibintu ibyo ari byo. None ntabwo mwese mbega Imana aje guhora jamais de la vie mu gihe abantu barandamutse nk'uko ya mu izina rya Yesu baca barasenga urumva ntibamukorako mugabo basengera kure, ariko abantu bo ndazi ko urutoki bavuga ati katika jina la Yesu. Baze babona hasi akoze Imana cyane yuko baramuterura umushari inyuma mu guheza baje basanga yarasambanye. Burya icyo umuntu akora Imana ibiri kwiraraba aho yagikoreye. Ego Imana uri kuritegereza ingene byagenze totora bayiro. Haleluya. Nigeze kuja kugirisha korotira ahantu mbona abana b'abanyeshuri bariko baranyuragirana baririmba, mugabo ntabona ndiko ndabonamwo abasambanye ca numva ndashungumiwe kubera ntari ifise programme mu ntoke ndarindi, mugabo maze guhaguruka navuze nti guhera ubunyene. Haleluya. Ndahagaritse umuntu wese aziko yasambanye bagatanga umwanya ugira kabiri. Nimba wikunda wiyubare ndusubire guhonyora ngaho, ndusubire guhonyora ngaho, ndaguhagaritse guhera isanye. Hanyuma rero kubera nanje bari bazi ko nkorera Imana kandi baca barabitinya, indirimbo zatanzwe mu nyuma hari n'iminusunusu, hari n'uwaciye ataha mugabo agiye muhira biranka, mu nyuma caragaruka avuga ngo mundondere wa mushitsi. Acarambona arambwira ngo umukozi w'Imana burya rero ibyo bari kuravuga hajya ari jewe, twebwe n'ukuri ntitwirirwa turabesha, ibyaha byarabaye. None ni kubera iki mwaririmba kandi muzi ko mwakoze ibyaha bene ibyo? Acarava ngo mu bisanzwe ahantu ngo abantu nka bose barabikora ngo kandi tukabona baririmba ngo nico kiduha umwete n'intege. Ego ariko hariya mu burere kanaka umenga ni mu burere bwa hariya hariho urundi mukobwa n'umuhungu baririmbana muri korale, baca biyumvira ko boja barasambana mugabo bakabacana amahani ko batazobwira umuntu n'umwe. Ariko rero umunsi umwe kuko ngo uyo mukobwa yarara mu cyumba cya wenyine, agaca ngo ashira ikiziriko kwidirisha, agaca aduza uyo muhungu yaciye inyuma, yashika mu masaha 6 ndwi, agaca dodora kwidirisha. Uyo mukobwa agaca yugurura, agaca muduza ku mugozi kuko umuntu aduza urumva murabona nawe, agaca aca mwidirisha bagaca barara muri ibyo byaha 11 cyane mu masaha 10:30, agaca mukangura ati tuka burakeye utahe, agaca aca ahandi nyene akagenda. Babigize kenshi bari muri korale bakaja bararabana batwenga. Mbega Imana yarababonye, Imana ikagira byandika kandi nabikurikiranye. Imana iharura ibiharuro ndwi kugira ngo ikwite umuntu, iratanga ugacumura iti rimwe ikandika, ugasubira iti kabiri, ugasubira gatatu, ukongera iti kane, iti gatanu, kuri gatandatu hageze ndwi ikigukubita. Kurya rero cy'Imana ni ndwi, icy'umuntu ni gatandatu. Haleluya.
uyo musore igiharondwi cyamwuzuriyeko muzurizi n'abagira uko bakomeje bakora arasinzira asinziriye yaciye agirayo mugabo nyina yama mubaza rimwe rimwe ati wa muko kumengo mwijoro ndumva abantu muvugana ngo mama ngo ya je nta muntu tuvuga ntuzi ko ndaraje nyene ngira mba ndiko ndarotama ubu rero biramenyekanye umusore arapfuye ureni kiziga mashuka wa mukobwa ntiyamenya n'ikintu abona n'abana bakiri bato ntibamenya n'upfuye ngene yapfa hari n'abatarabona ikiziga cy'umuntu atahura wikoma ngo hewe byuka kakeye rega wehe buragukereyeko ntiyamenya ko ariko abwira ikiziga cyapfuye kera ewe urateba buraca akaguma henagura ati baratembagaza yibaza kugira ngo gusinzira mugabo nawe nyene akoba karamutera ati uyu muntu yo batakiri muzima kuja kuraba agasanga amaso ari mutwe hanyuma yatangura kurira uyu ndagowe mbega mvuga ki mbega ndabivuga ngo iki mbega none kurira bihindura iki ikiziga kirazuka se nyina caramwumva ati nibiki kuri kurarira ngo ya mama ngo ya muzi ndagowe aca oblige kuvuga ukuri kose kuko rumwuzuriyeko burya rero muri iyi korani ikone cy'uwaruka ikorotire burya namwe mwaje mukuze ni nko kwasista gusa mugabo kandi inkoko y'umwana hoza nyina ariko muri no minsi nagomba ndababwire jewe ndiko nazunguruka ahantu hatari hake mu gihugu mu makorotire mu butumwa bwiza turabona ibyaha bikomakomeye mu Rwanda ko turabona ibintu bidasanzwe kandi abana na cyane abana b'abigeme bafite ibibazo bikomeye cyane muri iyo minsi bafite ibibazo bikomeye cyane ariko Imana yo mu ijuru irakwiye guhishura agakiza kandi byinshi babikora bibaza ngo nta nkurikizi iriho ariko nagomba ndababwire mu izina rya Yesu yuko hageze ko abantu baheba ibyaha umuntu akihana neza nka Zakayo arihana amen arihana neza Zakayo tuzomubona mu ijuru kuko biragaragara ko uyu muntu acyakomeza neza iyo atari gukomeza ntawe yanditswe ngaha muri Bibiliya ariko byanditswe yarakomeje yarabandanije ibintu biriko birakorwa mu mashure ibintu biriko birakorwa mu Rwaruka ibintu biriko birakorwa mu bantu ni ibyaha bibi kandi abantu mengo ntibabibona bimwe bisigaye ari ubuzima bwa misi yose abantu basigaye bikora kandi atako ibi byose mubona nkamwe muri abanyeshuri byose matrishe mu ishure hari n'ahantu bitakivugwa baze bazi yuko gutirisha ari ubuzima bwa misi yose sinzi yuko ngaha gutirisha bavyemera ndeza nka dore gutirisha ntimuvyemera nta kibazo ariko kandi naba ndiko ndabaza none umunyeshuri atirishije ari akihana arababarirwa banyishura ngo ego none ayo manota caja hehe n'ubu narabuze umuntu anyishura sinzi ko ngira ngazo akuri sinzi ko nzakurisha ayo manota none ajahe urumva n'ikibazo ariko ndababwira nico gituma abantu benshi atamugisha bafise kubera bakoze ibintu bibaza ngo nta nkurikizi bizogera abantu benshi nta mugisha bafise kuko ibyaha babigize umukino mu izina rya Yesu no munsi je nagomba mbwira abantu mwaje hano habe gutunganya ubugingo numvise mu ijoro umengo ho ari isandwi z'ijoro numva umuntu amamagara
arahamagara ngo Nowa, nabona ndamwitavye, acambwira ngo ahantu mugira muje ejo aho bukera, genda ubabwire ijambo ryo gutunganya ubugingo no kwihana.